kuva kw'igenekerezo rya 11 kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024 igihugu c'u Burundi cafashe ingingo yo kugara imbibe gihana n'u Rwanda urunani force rwaguye mu gahunda. Aha twonamenyesha yuko hari haheze imyaka indwi Burundi bwarafashe ingingo yo kugara imbibe, ariko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwezi kwa 11 mu 2022 yari yafashe ingingo yo kugurura izo mbibe, aho abarundi bari biruhukije bavuga bati ibintu birafasha umurongo mwiza. Hanyuma kuva kuri iryo kenekerezo ry'ukwezi kwa mbere 2024 urunani force rwaribajije ico abarundi bungutse, ico Burundi bwungutse kubera iyo ngingo ifashwe, niho rwagerageza gukurikirana ingaruka z'iyo ngingo. Urunani force rero rwasanze Burundi n'abarundi barahahombeye bidasanzwe, na cane cane mu bisata bitari bike vy'ubuzima bw'igihugu. Aha twovuga mu gisata c'imibano, mu gisata c'indero, gisata c'amagara y'abantu, gisata c'ubutunzi n'ic'umutekano. Aho hose urunani force rwasanze Burundi rwarahombeye bidasanzwe. Ikindi twavuga nuko amakomune yakozweko n'iyi ngingo ari amakomune atari make, amakomune arenga 10. Aha twavuga amakomune ya Rugombo na Mabayi mu Cibitoke, Kabarore mu Kayanza, Busiga, Mwumba, Nyamurenza, Marangara muri Ngozi, n'amakomune ya Ntega, Bugabira, Busoni muri Kirundo na komune Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Aha rero tukamenyesha yuko mu bijanye n'amagara y'abantu ubu begereye iyo mipaka ntibakironka aho bivuriza, abana ntibakironka aho biga, hanyuma abari basanzwe bagenderanira nk'uko mubizi Burundi n'u Rwanda busanzwe bashingiranira, abana barahevye abavyeyi barahevye abana, za manza zineza za manza zinabi ntibakizimariranira. Vyumvikana yuko ubuzima busa n'ubwahagaze. Ku vy'ubutunzi aho bari basanze bisumamwo na cane cane mu bifungurwa mbumbarugo ubu uye bifumbereje, kandi n'abatware ku nzego zo hasi baravuga yuko n'amatagisi yagabanuka. Ikindi twavuga ni ku kijanye n'umutekano, nuko abantu bagerageje kujabuka barakubitwa bagasabwa amande, mbere hari n'abasiga ubuzima. Aha twotanga nk'akararo ku mitumba ya Buvumo na Buyumpu muri komine Kabarore, aho abanyagihugu 3 bamaze kuhasiga ubuzima atakindi bazize atari kugomba kurengana ngo bajabuke mu gihugu c'u Rwanda. Ikindi twavuga nuko ibihugu bibiri Burundi n'u Rwanda bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, uyu muryango nawo ukaba ufise amategeko awugenga, aho Uburundi bigaragara yuko bwarenze ayo masezerano. Ejo hirya y'ejo Uburundi bushobora gusanga bubajijwe igituma bwarenze ayo masezerano mu gufatira amaboko mugongo abanyagihugu bagize uyo muryango. Dufatiye kuri ivyo vyose rero tukavuga duti Burundi burakwiye kwisubirako kugira ngo iyo ngingo bwafashe buyihagarike ku neza y'Uburundi n'abarundi, ku neza y'abanyagihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikindi Uburundi bwogira nuko bwoheza bukubahiriza amasezerano nabwo nyene bwemeje, amasezerano agenga ibihugu n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutuma abanyagihugu n'ibidandazwa muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bishira bakizana atawandya wangura.